benshi y'abagabo azi yuko umugore ni ugufa kwinjiza usimbirako uhejeje ukaca uryama. Ivyo rero biri mu vya mbere bituma insatisfaction sexuelle mu ngo ziba. Hari abagore rero adashobora guheza kubera ko umugabo atamukwiriza. Hari umugabo azi neza ko kuba performa wowe ngo nukumara isaha n'inusu, ngo nukumara amasaha 3, alors urashobora kuba performa mu minota 5 gusa bivanye n'ibintu ukuramutegura n'ibintu ukuramukorera. Ivyo bimara iminota 5 madame akakwisabira wenyene ati injiza. Nta formule ihari, ni minota 3 ine 5 ushaka kumukorera amateka kandi akama kwifuza. Hari abagabo bazi yuko ibanga rya wubatse ari gushika ukaja muri vuguvugu, ukaba umuntu wo kwemeza ati jewe namuhabuye. Mbega vy'ukuri imibonano mpuzabitsina myiza iba itunganije gute? Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Ndabaye kuri micro ni jewe nyene Juste Gael, inyuma kamera mwita umusaza. Nababwiye ko nabakuye aho muri, ndabazana nga turi muri Kira Hospital, ibitaro vy'akarorero haba mu Burundi eka no mu karere. Kwa kuri ahandi ndababwira ko uno munsi dufise umutumire. Tumaze iminsi twumva bivugwa mu ntamatama, eka wundi afise umwegereye hari ikibazo kimaze iminsi kiriho kiraja ahabona, kutanezerezwa mu mibonano mpuzabitsina, ico benshi bakunze kwita insatisfaction sexuelle. Mbega ivyo biva kuki? Umuti wavyo nuwahe? Mbega kubijanye no kutanezerezwa mu mibonano mpuzabitsina vyoba bikarira cyane abagabo cyangwa abakenyezi? Ni vyinshi tuzoganira nuno muganga umwe rudende asubiza ubugabo abagabo eka n'abakenyezi bagasubira kwiryohera bakaryoherwa. Kwa kuri ahandi muramuzi ni Dr Raoul, niwe mutumire wacu. Ndakuramusa Dr Raoul. Nirakoze cyane Gael. Nizera komeze neza. Ni bon vraiment. Mwumva ko ari iteka ridasanzwe gusubira guhuranga muri Kira Hospital, ibitaro vy'akarorero ha mu Burundi no mu karere. Ikibazo ca mbere, kudaryoherwa mu mibonano mpuzabitsina cyangwa insatisfaction sexuelle. Iyo umuntu yumvise iryo jambo atahura iki? Alors Gael, insatisfaction sexuelle umugabo umugore, d'abord kiraba umugabo n'umugore, ikiraba rwaruka n'amabanga yabubatse. Cyo ca mbere nibo bonyene kiraba. Ni mu gihe umugabo cyangwa umugore ataryoherewe cyangwa atakiryoherwa n'imibonano mpuzabitsina hagati yabo, donc umucamake n'amabanga yabubatse. Iyo umwe rero atakiryoherwa cyangwa atakiryoherewe imibonano mpuzabitsina yabo, niho rero haca bico bita insatisfaction sexuelle. Vyategeza ko ari ibintu bibaryohera, batuma banwana bakundana, kandi bigatuma bavuga ati siza kubona harageze ko tubikora, ndaryoherwa tuko turabikora. Alors imaze kuja muri insatisfaction sexuelle ni kuvuga ko ubu kiryoherewe ivyo bintu birakwiye ahubwo ntavyo gishaka. Mbega uko kutaryoherwa mu mibonano mpuzabitsina bishika ryari, biva kuki? Alors kenshi bwa mbere na mbere bikunda gupfa ku kuntu ingo nyinshi amakouple menshi ntaganira. Hariho conference aha iwacu muri Kira doreko gutegura iyo teme nyene ya insatisfaction sexuelle. Naragarutse cyane nabo twari kumwe ko ahantu hambere bikunda gupfira ni kutamenyana no kuteba wiyizi. Ugasanga umugore ntiyiyizi, umugabo ntiyiyizi. Ugasanga umugore ntazi ico akunda, ico ashaka, ico akeneye. Umugabo uko nyene ntazi ico ashaka, ntazi ico akeneye. Ni bimwe nyene vyo gukora uko. Ugasanga nta mwanya ukwiye wo gutegurana ico bita preliminaire bahanye, haba ku mugabo haba ku mugore. Ugasanga ni juste kubikora gusa. Ivyo rero kenshi biri mu vya mbere bituma insatisfaction sexuelle mu ngo ziba. Umugore nk'akaronda gwakaroka hafi, abafasoni benshi ni benshi batazi ko ari abaclitoridienne canke abavaginale. Avyumva ni kimwe ca mbere gikunda kuba intambamye. Ugasanga umufasoni ntazi cari, nta maîtrise umubiri wiwe. Hanyuma ikindi ca kabiri naco gikuru ya communication. Gael, communication ntayihari hagati y'abagabo n'abagore, hagati y'ingo nyinshi, ku buryo umugore ashobora kubaho kubwira umugabo iki kindagikunda, iki ukinkoreye kiranyohera, iki ugikoze kirambabaza canke sindagikunda.
cyangwa umugabo akabwira umugore ati ndakunda iyo mfashe uku yungiriye uku, hanyuma kugira ngo umwe cyangwa uyundi amenye uwundi, amenye icyo ashaka, icyo akunda n'amalimite y'ivyo adashobora. Ivyo rero ni ibintu byinshi cyane muri bituma haba iyo insatisfaction sexuelle mu ngo. Ndakumva neza, hari abagabo bashika basimbira ko gusa umugani wa yandirimba ati simbirako. Ni ukuri barahari benshi, ni ingo nyinshi zibayeho gutyo, umugabo ugasanga ntategura umugore wiwe neza, ntamufatira umwanya neza, ntanamubaza ati mbe urabikeneye n'umunsi, aragira ko asimbirako. Ivyo rero ni ibintu vya mbere ku bagore bibafekta. Ugasanga rero nko mu bintu bikunda gufata abagore cane, mu ngwara zikunda kubafata bituma haba iyo insatisfaction sexuelle, ni le fait que usanga umugabo atamutegura suffisamment, atamuha umwanya ukwiye, atamenya amabesoin yiwe. Mu ma insatisfaction sexuelle ku bafasoni rero kenshi biva ku kuntu adategurwa, atateguwe neza. Uriko urabitubwira, mbega umugabo yotegura neza umugore gute? Umugabo we narakeneye gutegurwa? N'umugabo arakeneye gutegurwa, arakenera nawe kuryoherwa nk'abandi, ariko umugore ubwa mbere na mbere no kumufatira umwanya. Ubwa mbere na mbere no kumufatira umwanya, bwa kabiri kumenya akunda iki, niki, ashaka iki, hanyuma biva hehe muri ca kiganiro cabo hagati yabo, bakaganira vy'ukuri ati jewe ndakunda ibi, iyo mfashe ngaha, iyo ngiriye ibi birangyohera cane gusumvya birya bindi uhora ugira, ntaco muranuyumva ahubwo uri kuvomera amazi ku mbata. Rero biva mu kiganiro bwa mbere na mbere, muri ico kiganiro niho havamwo kumenya ati jewe ibi rero narabibonye canke namaze kukubona urabikunda cane canke ndabikunda cane, uzoza urabinkorera cane, bandanya uko. Bariko nabikora bakanaganira, baheje no kubikora bakanabiganirako, kugira ngo umwe wese agende yiyameliora, agende aramenya umufasoni wiwe canke umushinga nawe wiwe. Ubistress ni nyinshi Bujumbura, umwe wese aguma yiruka kandi urugo rukenera amafaranga. Ariko hari umugabo avuga ati je kwicara n'umugore tuma tuganira ibintu ngo vyagenze uku, ngo ahantu urumva ni sawa, ko se gutakaza umwanya na ibujya umwanya asigaye n'amafaranga. Ico rero nico kintu benshi bihendera ko rero Gagayere, kuko urumva ni kakanyera igabo. Nubushaka ko biryoha mu gihe utamuganirije kuri ico kintu nk'ico, sintu muguma muganirako, sintu mutegeza kuko amuvugana umwanya wose. Mugabo burya amabanga yabubatse Gagayere si bige vyo mu gitanda gusa. Ushaka umufasoni wawe ko kuryoherwa, agushaka kwifuza, ni ibintu bitangura kuva kare mu gitondo, ingene mwavyutse muvugana, ingene wamusezeye mu gitondo, ingene wamuvugishije ku kazi, ingene wamutelefone, ingene mwagiye muraganira gushika après midi. Siwaza kubona ahubwo soir harageze ngo mubikore, watanya kumutegura kuva kare mu gitondo. Rero ugiye ukamusimbira ko gutyo, nibaza yuko wowe uraza kuryoherwa ko wejakiye, mugabo uyundi mufasoni wawe nawe araza kuba perdante kuko ntiwamuryohereje, ntiyahejeje. Ivyo vyishingo nyinshi umugabo araheza ukacumenya ngo n'umugore yahejeje. Umugabo ntamenya ati mbega wahejeje ndagufashe guheza. Ivyo biri bigora cane, nkunda kubona ngaha kwa muganga, bikunda gushikira ingo nyinshi cane zahi wacu Burundi. Ndakumva neza, imibonano mpuzabitsina ikwiye gutegurwa guhera umuntu akivyuka. Si kuvuga ko ari nko kuvyutse, bishatse kuvuga yuko n'ukuntu wateguye umufasoni wawe. Ona abafasoni Gagayere barafise periode babishakamo cane, periode ya ovulation, siko? Ariko niho bo bavyumvira. Twe dufise un besoin yamaho imina. Buri mwanya, buri gihe twama tujana érection kenshi abahungu babizi. Toshaka kuja plus de 30 fois en érection sans pour autant kuba excité. Kuko c'est physiologique niko Imana yaturemye. Uravyumva. Tandis que umufasoni c'est un désir kuri we, ibintu abanza kurondera, wanza gushitura. Uravyumva. Ivyo ni kuvuga kubanza kumutegura. Aho bo babishaka facilement ni muri ya periode ya ovulation gusa. Mugabo kugira ngo azokwamana bagushaka kenshi, ntuvuge ngo jewe ngo ntamurondeye ntigera babishaka, kugira rero aza kurondere atari uko ari muri periode ovulation, n'ukuntu mutegura Gayere, n'ukuntu mwakira, n'ukuntu muvugisha, n'ukuntu mu gitondo muganira, n'ukuntu mufinisha utujambo twiza, utuntu nyine ukamwereka yuko uyu munsi wamushuhiye, uyu munsi uramushaka, mugabo tukuremubwira ko umushaka, mubu kwimwereka mubi
bikorwa canke mu majambo. Ivyo rero abafasoni barabikunda cane, ukamutegura ukamushushuta ukamuzanira akantu saa sita, le soir swaza kubona harageze ko ataha kandi akaca vyumva nawe ntukamutelefona ati sheri uno munsi ndagutesa, uno munsi ni romaji, uno munsi ni Bugesera, ugatanga kumubwira gucyonye ati yo umunsi vraiment witegure vraiment nza nambaye igwago ego utuntu nk'utwo gafinamuka univyo uriko bitubwira ariko abagabo bakubwira ati none iyo umukuru wa association atsinze amatora abana yiyamamaza. Ico kintu rero kikunda kutugora twega abahungu gaere twashikanye abagore mu rugo umenga amatora yaheze campagne electorale nso gukora usa kwiyamamaza. Ivyo rero birica cane amakupre cane mu misi ya mbere mu 3 mois za mbere 6 mois za mbere ngo yahindutse yarahindutse yaranyorobetseko. Ibintu nk'ivyo birakunda gutera haba ama insatisfaction sexuelle. Tugarutse kuri ya sujet kuri iyo thématique nyene, urabona umugabo twarivuze ubuheruka turafise ama phase d'excitation twega abagabo, n'est-ce pas? Kumva ko bishaka, kumva ko bikeneye, kumva ko ndakomeye, physiologiquement ndakomeye, libido yanje ni nyinshi, hama meje kubishaka nkaca njana erection nkabikenera igacihagarara hanyuma nkejakira. Mu bitera rero mu bituma rero abagabo kenshi bakunda rero kugira ama insatisfaction abagabo ni mu gihe usanga atakibishaka atakibikeneye cyo ugasanga arabikenera muga bikenera nta nguvu bifise avyumva. Iyo aronse akaguvu naho ataraninjiza kabiraguye avyumva, itaguye naho agishika gusa ikacigwa avyumva. Nkabo ni ibintu bikunda gutuma haba ama insatisfaction sexuelle ku bagabo. Uratubwiye ati birashika ugasanga imibonano mpuzabitsina ntiryoshe kubera na cyane umugabo hariyo yagitangura igikorwa ugasanga afiriye ku rugamba kare. Mbega kubwawe ivyo bintu biba vyavuye kuki? Tuvuge ko igituma hasigaye haba ukutaryoherwa mu mibonano mpuzabitsina hari abagabo bafise ikosa cyane. Abagabo niko dukunda kubora bwa mbere cyane gusumvya abagore burya, siko? Abagabo ikintu ca mbere ama dysfonction sexuelle dukunda kugira cyane ni kutabishaka. D'abord ukutabishaka, ukutumva ko tubikeneye bikagabanuka kuko twategeza kubironka kenshi, twategeza kuvyumvira kenshi, biragenda bikagabanuka. Iyo bigiye biragabanuka ni kuvuga yuko ntugisaba umufasha wawe, ntugikenera umufasha wawe umutambukanyi wawe ubikore. Naha bigusaba uba wumva yumengo ntavyo ushobora gukora kuko uba wiyumva ko bitakimeze nka mbere. Ni kuvuga ko libido ntayo gifise nka mbere. Aho n'ubwa mbere. Bwa kabiri naho rero ni mu gihe wejakira hakiri kare, umva watomboye basivuye ahagaze. Hagacaza bwa kabiri rero ushaka kubikora iciyigwa ugitangura ama preliminaire umugani wawe ukacufira ku rugamba hakiri kare utacurakora. Aho ni yindi ngwara. Hakacaba ingwara ya kabiri nayo ni ndinjije gusa iciyigwa ntaranejakira. Hakacaba n'uwundi rero apfa kwinjiza gusa aho nyene kaca yejakira, cyo bita ejaculation précoce. Urumva ico ni kimwe mu ngwara zikunda gufata cana abagabo benshi nk'ibice nka 80% canke 90%. Nicyo kintu baza kwivuriza ko ngaha gusa. Hama kandi wemese iravuga yuko hafi ibice 80% vy'abagabo barafise izo dysfonction sexuelle. Benshi bakareka no kuja kuvyivuza canke bakaja kubarumenyi canke kora gutinya ama préjugés canke kutamenya aho uvyivuriza, ugasanga gumenye gutyo birisha urugo birononye kibana hagati we n'umugore wiwe. Murego murabitubwira ariko ca dusubira hari umuntu avuga ati jewe izo ngorane ntaziba zihari mu vyo turangura n'umukunzi wanje ariko singohegwa tuko turarangura amabanga mugihe umuntu atakibazo bwinshi aba afise birashoboka yuko couple ishobora gukora amabanga mpuzabitsina ntiryoherwe. D'abord umuntu n'umwiyumvamo, urumva urashobora kutamwiyumvamo gusa cyo ugasanga ntavyo washatse gukora en fait wafoshije en fait ko twege ni besoin yakubwiye dufise, c'est physiologique, c'est naturel yo gushaka kubikora. Iyo rero nabikoze uko biri kose ntegeza kwejakira kiretse mfise ingwara
yo kuteba kwejakira. Bamwe bazi yuko kuteba kwejakira ari ubuhizi, naho nyine ugasanga afise iyo ngwara. Kutubwira ibintu bikomeye. Watubwiye ko ku bakenyezi hari ubwoko bubiri, abakritoridienne n'abavaginal. Bega wodutandukaniriza iryo tandukaniro ryabo bakobwa abo bakenyezi itandukaniro cyangwa abo bigeme itandukaniro ryabo? Abakritoridienne Gaël n'abafasoni baryoherwa bagapfa bagahwera bagashika niyo bashika mu ijuru, gusa ubafashe kuri clitoris, kuri rya petite lèvre na grande lèvre. Abafasoni baba bahazi, abashinga ntama muhazi. Nico kintu kimuryohera agapfa agahwera agashikira ico bita orgasme parfois même benshi. Uyundi nawe mu vaginal n'urya kundi ico bita acte coital, donc pénétration, gusumvya kumukora ku clitoris. Hagacaba n'abandi usanga ari ivyo vyose bibiri, ari clitoridienne et à la fois vaginal. Ivyo couple bimenya gute? Ni ya communication itegeza kuba iri hagati y'umugabo n'umugore. Icyo ikiganiro gihari hagati yabo ni kuvuga ko umugabo arafasha kumenya umugore agafashwa kumenya umubiri wiwe n'umugabo wiwe, umugore akamenya umubiri wiwe, bigatuma rero haba iyo épanouissement sexuel hagati y'umugabo n'umugore. Kuko umugore amaze kwimenya, umugabo akamenya umugore, usanga biryoshe. Nimuza kuvomera kumbata ugashaka gukora ama vaginal ama acte pénétration du moins, alors que madame wawe ibyo ukora vyose ntibikora muryohera en fait. Iyo ukora kuri clitoris yere kuryoherwa cyane gusumvya ivyo kuragira. Benshi y'abagabo ahazi yuko umugore no gufa kwinjiza usimbirako uhejeje ukaca uryama ukasinzira. Alors que ntuzi umubiri w'umugore wawe, mbere n'umugore ugasanga nta n'ivyazi kuko nta mwanya baronka munini wo kugira iki wama preliminaire. Nta mwanya aronka wama preliminaire, ibikorwa vy'ibanze kenshi nibi. Hari abagabo bazi yuko ibanga rya wubatse ari gushika ukaja muri vuguvugu, ukaba umuntu wo kwemeza ati jewe namuhabuye. Bega vy'ukuri imibonano mpuzabitsina myiza iba itunganije gute? Ni kuvuga ko d'abord ni ikintu mwategeza gutegura, ni ikintu mwategeza gufatira umwanya, ni ikintu bavuga ngo tout acte sexuel doit être préparé. Fata wiriwe ku kazi urarusha umunsi wose, wiriwe wicaye muri cabinet, muri biro, mu muduga, masirago yawe uraciye mu kabare, moya 2 3 steak ragujare brochette zingahe, uratashe muhira, uba performa gute mu gitanda gaye bikunda. Ariko babifatiye umwanya, wamuteguye ko twavuze, uramuzi d'abord, uramumetriza, murakomunikana, urazi ivyo akunda, urazi ivyo ashaka, urazi ivyo prefera gusumvya. Gaye umudame nk'uyu muganira hari ikiganiro hagati yanyu, ni kuvuga ko uramufatira umwanya ukwiye wa preliminaire, ni hagati y'iminota 10 canke 15, ukamufatira umwanya ko ari uwawe, ntiwamuronse ku mukopo, ukamufatira umwanya ukamutegura. Kuko abafasoni baratandukanye Gaël, hari abateba kuba ribrifier n'abandi banyaruka. Wa wundi uza gutangura kubibwira ku telefone mu gitondo mutegura iki mushutana iki, hari uba ribrifier muri umwe nyene ku telefone gusa. Wa wundi ufa gusoma, hari undi usoma utangiye preliminaire gato yabatangiye kuba ribrifier, atangiye gutota. Hari n'undi rero bifata umwanya kugira ngo abe ribrifier. Wowe rero utamufatiye umwanya ukwiye ku mutegura, ni hamwe ufa kugira acte coital ugasanga arumye, arababara, ariko arababara. Nawe nyine wumva ko babara kuko deja abari contact muri kuwundi, ugasanga birabishe. Rero bamubafatira umwanya ukwiye, mwitonde, ntaco kurihutira, nta mukopo, ni minota hagati ya 10 na 15 kugira ngo wenyene akubwira ati injira. Ukinjira ko akubwiye injira. Aho kenshi usanga muhereza rimwe, kuko arenza akubwira ati injira nuko ababona ko ageze mu buyudeha. Uko bitubwira uti mwabagabo kirazira kuza mu rurinjira batabahaye uruhusha. Nuko bitegeza kugenda. Byategeza kugenda gutyo mu bisanzwe. Mpaka we akubwire vazi injira. Muriko murabitubwira ngaho nyene, ariko turasubira tukagaruka kandi haraho bigenduka, ariko ya insatisfaction ikabandanye irimo
ho haba ari ikibazo kimaze gute tuvuge ko ariho bakenyezi bitwa bakidahaga oya mfata nk'akarorero gagayera hari ingo nyinshi cyane ngaho Bujumbura nyinshi cyane nkambara ngaho baza kuvyivuza ko ugasanga umugabo kugira ngo ashobore kwejakira un exemple ndaguhaye ni makayi masturbe ko yagize masturbation imyaka myinshi tellement urumva afite chronicité ya masturbation nk'uyo umva umugore azogerwa yara umugore azokwirizwa ryari azoshikira orgasme ryari gagayera jamais urumva hari abagore rero adashobora guheza kubera ko umugabo atamukwiriza kubera ko umugabo atari performant hari umugabo azi neza ko kuba performant ngo nukumara isaha n'inusu ngo nukumara amasaha 3 alors urashobora kuba performant mu minota 5 gusa bivanye n'ibintu ukuramutegura n'ibintu ukuramukorera ivyo bimara iminota 5 madame akakwisabira wenyene ati injiza kuko ari yumva bayibona nabo uramubona deja nyine bakora yajisa ivyo wimukoreye bon mugabo benshi kweri izi nzoga nyinshi cyane bari mu ejaculation précoce ni ingwara cyane ibasiye gose abagabo cyane ifata gose abagabo inzoga nyinshi cyane tunwa avyumva utakora sport biri mu bituma ushaka usanga kuri ku ya mbere yijakira munsi y'umunota umwe ku ya kabiri afa kwinjiza canke atarinjiza yaguye kasanga rero madame rero kagayere yamari hacumariye turi ngaho nyene mbega ubwo nta bakenyezi ushobora gusanga mu buzima bwabo bijanye na kugira ngo orgasme yabo iboneke bisa gutwara niyo ukora gute biteba kugira ngo ishobore kuboneka mbega haba habaye iki abafasoni barundi bari boroshe iyo aronse umu partenaire w'umushinga ntahe amwumva amenya les besoins azi ama besoins ivyo akunda ivyo ashaka gaire nta formule ihari ni minota 3 ine 5 ushaka kumukorera amateka kandi akama kwifuza akama kushaka ntazofarindiriye gusa ya periode ovulatoire bajamwo baba bafise akariro me kwera ko umutegura kwera ko umufatira umwanya kwera ko ubikorana urukundo yamaryohewe ugataryoherwa rero n'ukubera yuko atabategurwa neza n'ikibano kitaba kimeze neza hagati yanyu me umutegura neza arakwifuza niba kwandikira rega biranse uri hafi dusimbire muri agatoye turabe byanse ise kabineho urumva cumugira ka sharp imwe kama bita quick kubiza ku yindi mpwe bidasanzwe uco mwivuri direct uriko bitubwira ariko duca dusubira tukagaruka hari abakenyezi usanga bibagora kugira ngo babwire umushinga ntaye kwa mukeneye no kugira bacishe kure usanga vyace ku rundi ruhande umenga babataye indero ugasanga asigaye abukereye ugasanga asigaye yitwaza umwana ngo mutajya ari ngo bebe akoramuse ngo rero no munsi gurahera ngo umwana atakubonye mbega ku bagabo rimwe na rimwe bumva ayo majambo ugasanga ntaceho ntibatahura ikirundi bababwiye cyangwa ku bakenyezi bibagora gushikana ubutumwa bumvise umugabo atavyumvise biratewe kagira ikibazo mu bijanye nico cyo kudaryoherwa mu mabanga mu mibonano mpuzabitsina uruvaga yere hari abagabo baza ngaha kwa muganga bazananye n'abafasoni babo ugasanga ikintu cambere umugabo yagiriza umugore ngo nuko atigira n'umusi n'umwe bimusaba we bazumva ngo niwe yamagira premier pas alors kenshi bikunda gupfira hehe bikunda gupfira ku kuntu nabivuze usanga iyi systeme d'abord twakuzemwo patriarcat iyi société turimwo iratuma umufasoni atinya kuvuga no atinya guserura ikiri muri we fasima bafise pedicity renze ni société turimwo mugabo ni bimwe mu bituma nabo nyene babishimiye ubona mpuzabitsina umengo n'umugabo abikenera gusa umengo n'umugabo abishaka gusa umugore ari ngaho kugira ngo atege gusa umugabo aheze bihere mugabo iyo baba bafise communication nziza umugabo akabaza ivyo umugore akunda umugore akabaza ivyo umugabo akunda ico kibazo nta kibazo cobaye vraiment ni hamwe bose boryoherwa niyo rindira ngo makaje muri ovulation babishake iyo bishatse kenshi kubera yuko aramutegura aramukwiriza vraiment
tuvuge ko dufise abakenyezi mu gahinda mu bijanye n'imibonano mpuzabitsina. Sha novuga yuko benshi ingo nyinshi uko ndabibona uravye n'abaza kwivuza bari mu ico twavuze insatisfaction sexuelle biri mu ngo cane ngahe Bujumbura vraiment noze no mu gihugu cacu cose benshi uko batanaza no kuvyivuza kuko urumva n'umugabo abagwaye canke n'umugore abagwaye donc babirimwo vraiment. Kenshi na kenshi hari igihe umukenyezi atinya kubibwira umugabo ati sinkiryoherwa mu mibonano mpuzabitsina kubera atinya inkurikizi rimwe na rimwe umugabo yaca avuga ati usigaye ufise abandi bakuryohera usigaye ufise mbega kuba rimwe na rimwe hari abakenyezi batinya kubwira umugabo ati uno munsi jewe ntiwashitse iyo nshaka birafise ingaruka bishobora kugira muri couple. Urumva ni bimwe bifira muri ya manondi bimwe batinya kuvugana ndamwe wahose kwimubwira ko ibintu ahora ngirira birambabaza canke ntibindyohera canke ikintu cambere arabona niyabigira umugabo kandi effectivement nivyo kukurumva ucona yuko umengo arangaya bwabundi ivyo ntabana mukora vyose mu buhimbiri urumva umugabo acabona ko ntaca kimaze cyane ntaco yaramaze avyumva hama bice bikrea ama insécurité ku mugabo umugabo akacatangura kubona ko ntaca amaze mu rugo alors que bari kubivugana ko bakabitura umuti. Rero abafasoni rero birabagora sana kubera ko nta bugenzi bafitaniye hagati yabo bituma yisanzura kubwira umugabo wiwe ati bro sheri wanje nukuri ibintu bakoze no munsi no wapi sinaryohewe kwera canke nababaye canke ikurankurira ibintu birambabaza ivyo rero batayibwirana rero nuha umugabo umugore aca bigumana uko nyene akaca zaragira ati ndiyo bwana ko zivugije no kuzitambwa akemera akabibamwo imyaka 2, 3, 5, 6, 10 kandi ari muri insatisfaction sexuelle bugesera akama yagiye kwa gynecologue ahera kwabwira yuko afise ababara yiba habaye rapport sexuelle hego akacamuka nkayi wanje yiba bifitiye ama frigidité canke za dyspareunie ego izo nazo nshobora kuzivura atazananye n'umugabo ntibikunda nabyo ikibazo cy'abagore kenshi kugira ngo kivugwe neza ifo ko umushinga ntabahari. Muriko murabitubwira ariko dusubire umuntu umukenyezi yo komunika neza gute n'umugabo kugira ngo ati ntivyagenze neza nihe mvugo mbabari amatwi yokoresha narijya rimwe na rimwe abagabo iyo twumvise akantu katwaka ubugabo umenga turatewe dutegezwa kwigwanya tuja ku ma insécurité bugesera tuja kuri defense ni kuvuga gaere bigaruka handi nyene iyo aba ari abantu baganira bafise communication atamanondi ari hagati yabo ico kibazo nico habaye. Alors imvugo mbabera amatwi umuntu ashobora gukoresha niyihe nka karorero uzi kufise umugabo agoye uraba ukreye utuntu dushasha umubwira ati uno munsi tuze kugerageza ibi tugabanye ibi canke duhebe gato ibinyi turabe ko twohindura impembe mugana urumva kuko gagayera ikintu ca mbere cica ningo cane ni ikintu no kwita monotonie sexuelle. Monotonie sexuelle ni kwa kundi ukora rapport sexuelle misi yose kwa kundi nyene ya masaha nyene vyabe nyene kuva kurindirira na ndororo kuva mu gitango kuri rapport sexuelle mukora vyabe nyene kwa kundi nyene ivyo rero abantu bambere bakunda kubarambira bikunda kubabihira bwa mbere n'abafasoni. Abafasoni bo bambere batukunda kurambirwa cane abagabo bagaca bakurikira. Monotonie sexuelle uti imibonano mpuzabitsina ntiyobuwo mwanya nyene donc kwama muri vya bintu nyene kwa kundi nyene yashuka nyene cagitana nyene vya bintu nyene ya position nyene ibintu vya mbere vyicingo vyica bituma haba insatisfaction sexuelle. Donc ni vyiza ko bahindura ni vyiza ko badinamiza ni vyiza ko bazana utuntu dushasha ntibame muri vya bintu nyene anytime any moment kwa kundi nyene. Uriko urabitubwira ariko vyongeye hajya hagati y'umugabo n'umukenyezi kugira ngo imibonano mpuzabitsina ntiryohe ahanini ugerageje kugira sondage we nk'umusexologue ninde ahanini abafise amahirwe ababifisemo uruhara cyane? Abagabo gaera abagabo kuno bakarirwa cyane abagabo baheza kare ni benshi kare ni kuvuga ko umaze plus de 3 mois wejakira munsi y'umunota 2 canke 3
abo nabo ni benshi cyane muri Bujumbura yacu. Ugasanga muratanga ama preliminaire gaye, preliminaire gusa bamaze kwijakira, uravyumva, canke ugira winjize iciyigwa, uravyumva, canke urafuye kwinjiza iciyigwa. Ico ni ibintu bikarira gose abagabo bwose cane umva urugo rworyoha gute, urumva. Nivyo bituma cane rero mu ngo, nivyo biri mu ngo cane, hakacaba no kutamenya ico umufasoni wakunda canke kudashaka kumenya ko umugore wawe yaryohewe canke ategerezwa kuryoherwa na wene. Ivyo ni ibintu bikunda gushika cane mu rwose. Hama hakacaba na kwa kundi ntibamenya ko bivugwa kandi bigakira, uravyumva. Acicara ngaho akaca créer ama frustration, akaca yumva kumengo ntakiri umugabo, akaca agira imana mbi, akaba afise umugore atamufasha, atamuba hafi, utangura kubona kumengo ntaco kimariye, curi sitaje kuraba televiziyo ngaha. Donc ubugabo kuri we bukaca buhera. Je ndaza amakupura akubwira ati jewe nubwo twaba tuba mu Kabondo, umugore yisigisha inzara mu Bubiligi, akoga imishatsi Dubai, mu gitanda ambwira yuko jewe usumbwa n'uwo mugabo ibere kimasi. Uko nyene? Yego, kimasi aramusumvye. Kubera yuko nkaca mu marira, malgré amahera bafise. Ugasanga umugabo ya ma Viagra kugira ngo ashobore ngo guhagarara canke kwemeza umugore. Iyi boost alors que ni ibintu bivugwa bigakira. Navyumva. Ivyo rero ibintu ivyo vyo ko taratangura yamaze kugwa, canke ugasanga uratanguye preliminaire bamaze kwijakira, taragira acte coitare yamaze kugwa, canke ucinziza bikacikwa. Ivyo ni bikunda gushikira abagabo cane. Hama ikindi naco angoisse de performance gaye irisha abagabo benshi cane. Urumva avuga ati Gayere narumvise ryari mu kabari ryari kwa naka ashingwa amarango 45 minutes kuri kuyambere. Urumva nanje ukaca utangwa kwiraba no kumengo je munangire iminota 2 gusa ingwaye. Urumva nkaca shaka kumera nka Gayere. Ivyo bitwishe twigabagabo cane. Urumva kubera yuko umumvise ko banaka bo bamara isaha yose, nanje shaka kwiza isaha yose. Alors que deja aragwayo nako kuravuga ushaka kwigirako. Ivyo bitwishe ushaka kwigana abandi, hanyuma nko kumengo niyo nateba, niyo namara umwanya munini cyane ngo niho nzoba ndiko ndemeza umugore ko nkomeye. Ariko urashaka kumara isaha yose ari muri uheza ryari mbega kudaheza, kuko vyabiyishe deja ukura mubi nta bintu nakimwe ukora catari turukuvomera amazi kumbata. Ariko baragushaka kumutegura ukamukorera romaji ku buryo avuga ati wow, bikaba bike bikaryoha. Urumva iyo angoisse de performance iri mu bakungu benshi, iri mu bagabo benshi, kandi iri mu bintu ko biratuma haba ayo ma insatisfaction sexuelle mu ngo. Abagabo benshi ico kintu kirahaba, ariko vyongeye hari igihe umugabo ashobora kubona umenga arabishobora ariko umugore ntamubwiza ukuri. Umugabo yemenya gute yotohoza gute ko ibikorwa akora umukenyezi abishima? Ni kuganira tu. Ese ndakuryohereza bidutwara iki kubivuga kwibaza. Hari igihe umugore ababona umenga umugabo we ni general mu rugo rwiwe, mbega aca kubwira ko usumwa n'ujya mu wate, usumwa n'ujya mu kaporari. Uraca bugufi kujya muganira ibintu vyose. Siko kujya muganira ibintu vyose, ratio amashuri y'abana, amaproje, kuja gusuhuza naka, kuja guterera naka, kuja mu rubanza kanaka. Ajya muri mu gitanda mbega nagukwirije, mbega wahejeje. Mbega wahejeje ndagufashe guheza par exemple. Waryohewe mbega ni igiki ukunda cyane iyo tuko turabikora. Ni kihe kintu ushaka cyane ko nuko amanda gukorera we ngo uryoherwe. Ama discussion nkayo abaye mu rugo Gayere, ayo yambona kazoza barayishikako. Mugabo ucuja ngaho kagarama ukacumengo ari ngaho just kugira ngo aheze bicaye biha. Turi mu gihe rimwe na rimwe ubona ingo zimwe agacava ngo umugore ngo asigaye ngo yubaho ku mugabo, kuko umugore ngo yarengeje vraiment. Bega naho mwe wese abafise indero yahawe n'ikibano niyo abavyeyi bamuhaye, kutaryoherwa mu mibonano mpuzabitsina birashobora gutuma umugore atubaho umugabo. Akakugaya Gayere,
d'abord umugore adakwirizwa mu gitanda c'est très facile kumubona il faut voir ku kazi ngene bameze il faut kumuraba ku kazi ngene basa ngene aza mu gitondo aza yashishwe zayanukiwe afise umutima mubi n'umugabo wewe ashobora kutabikwereka mugabo aba ari frustré muri we ababona ko yataye ubugabo bashumva ni hamwe ndazi ngo nyinshi cyane gaero umugore yubaka kubwira umugabo amajambo mabi ngo nuko atakimukwiriza hacumaze hacuri usumwa n'urya nakare utashe kugira ngo ngire iki buraguma hiyo uraza gutaha niyo za gukwira nakare ntacuje kumarira sitaje kuraba televiziyo kuko ni wacu yari hari sinze gumuciye n'ibiharage iwacu narabirya aya n'amajambo iyo yabwiye umugore yabwiye umugabo ubuvyishe vyose urumva umuvanye hejuru ukamushira hasi ukamwimba rero iyo umaze kubaho ku mugabo wawe ukamugaya mu bantu ukamwereka ko ataca kumariye mu gitanda gahere babifuye ariko ni ibintu bivugwa ubona ko umugore afise imbanyi bagikundana cyane umugabo aherekeza umugore muri kumujenekologe ni kurya nje nabatumira biraryoshe iyo unyu umugabo afise ikibazo nk'ico akahamagara umugore cyangwa umugore akabona ati umugabo amaze iminsi yahindutse ntibikimeze neza tugende kwivuza si ibintu bimara amazi si ibintu by'ibimaramare ni ibintu bisanzwe cyane kurya urwaye iryinyo uja ku mudentiste gaye kurya urwaye amaso uja ku muftamologe uravyumva niko vyanse nahajya ubona ko usigaye wejakira ukuna kuriya atazukironka atanakuya kabironka cyane ufise ikibazo cyose muri iryo bintu kavuga ati tuje kwa muganga kira irahari from uriko bitubwira ubu abakurikiranye kino kiganiro basigarana iki kugira ngo baryoherwe mu mibonano mpuzabitsina bave mu kutaryoherwa mu mibonano mpuzabitsina ubwa mbere na mbere abikiganiro hagati y'umugabo n'umugore garera ico kiganiro hagati y'umugabo n'umugore kirakenewe nako kirafasha cyane hama ico kiganiro ni kuvuga ko baraganira bafise communication ubwanyu mu vyose hama kandi nta manondi ari hagati yabo gakabi naho vyose babiyage vyose hama ica kabiri naco umugore amenye ati ndakunda ibi ndazi ko bankoze ko ngahaca bangira ibi ndabikunda yuboga kubibwira umugabo hama umugabo amenye ivyo umugore akunda umugore amenye ivyo umugabo akunda iyo communication rero navuga ubwa mbere iratuma hamaze kuba ya connaissance de soi haba ya épanouissement ya équilibre sexuel bose bakaryoherwa uramaze kubona wa mugabo ati sinza kubona nk'ubu bunyizi saha sibuza kubona saa 2 irageze ubona na madame kuko biraryoshe yaguteguye wamuteguye utaha ubishuhiye cyane kuko biraryoshe kuko urazi ivyo akunda urazi nawe arazi ivyo ukunda ivyo biratuma baryoherwa muga mu gihe utiyizi mu gihe mutabiganirako usanga bitaryoshe hariho n'umukenyezi usanga avuga ati je nimo mugabo vyanse nzoraba ahandi ko bariko barasigara inyuma mu kugira ngo bashobore kuza kwivuza mu hanuriki kuja kuraba ahandi nimwe uciye usanga ugiye mu bafubuzi azumva ugasanga umugabo natangiye gufata amaviagra navyo ni vyinshi cane ngahe Bujumbura ubuye bifira hehe gahere kutaganira kuticarana hagati yabo baganira baraganira vyose ariko ugasanga hari ibintu bataganira ivyo rero bibi cyane birabica nta kuvuga ngo ntakinkwiriza nje kurondera uwumfasha ngo ndabona yuko ntakimukwiriza reka ntangore gufata amaviagra gahere bazi kwa muganga biravugwa bigakiruka sukamera neza ugasubira kuronka ubugabo ababutaye two basubiriza fara ndagushimira cyane nyakubahwa muganga murakoze cyane gahere ryari iteka ridasanzwe gusubira kumva zino mpanuro nanje niteka kuri mwebwe muje kundondera nuko reka tubashimire mwese bwahevye muri mwo murabana natwe kijanye ni ngwara ziri mu bijanye n'imibonano mpuzabitsina subumuga biravugwa reka dushime cyane kira hospital yiyumviriye kuzana muganga muzima nk'uyu kuri mikoro jewe nyene Juste Galima Camera mwita umusaza zabwira ati bye bye cha la vista ula ushlo mushlo none